ari ivyo nibinyoma bariko barambeshera jewe ntabona honyene narakubiswe ndakubitwa ntiwora bukungene meze uhaye uravuga ko bangure ngo base kungurira telefone narakubiswe natwawe mu ntuzeye muri office niyo nakubitiwe uzi ngo meze gute uri kurambwira ngo jewe hama kabiri naho kumbwira ngo siniyoga ntaco bitwaye reka ndabigumiza uko nyene urumva none bambesheye ngirene jewe kimwe gusa nababwiye bansubize mu Burundi jewe ngende ivy'akazi ndabihebe kuko je numva ndemvye kabiri naho kumbeshera urumva bafise kumbeshera kuko bavuga ivyo bumva bonyene bigombeye nuko n'ubu duhezeze kuturiko turavugana aya majambo mahe ndavuga ndazi ko nza kugira ikibazo murumva agashinyaguro n'ukuri وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا أجوز لي وني إنابوجا ناوي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا أجوز لي موجودة بيت بس تقول أنا تعبانة أنا ما أقدر أكمل شغل أنا أبغى أرجع بروندي أنا وديتها مستشفى قالت أنا هنا وجع تعبانة وديت مستشفى سويت تحاليل كامل سويت سونار كله كويس ما في أي مشكلة بس هي تقول أنا تعبانة ما أقدر أكمل شغل أنا بروح لبروندا ممكن عشان هي هازبن هذا زوجها هي تفكير كثير عشان تفكير بيبي ما أدري تبغى تروح بروندا قلت أوكي بس يفتح هذا مكتب عمل أوديها يوم الأحد إن شاء الله للمكتب وأخلص أوراقها وأحجز لها تيكت وتروح لبروندا إن شاء الله jewe nshaka gutaha jewe nimumfashe jewe ntahe mu Burundi kandi uzobukoze ndabigusabye je uzobukoze uravye inkoni meruka kurya zirengako atacumaye ndazira ndabigusabye jewe mu ntahane mu Burundi muzoba mukoze mubwire Desire kandi ntabarize Jumusi deruka kuvugana meruka kukwandikira kodi hari kwa kabiri ku munsi wa gatatu nazindukanywe mu gatondo ndakubitwa ubuhiri mu gatondo kakare bashaka gutaha nta birebire mubwire mu mukatitike mwebwe amatahe nico gisigaye wera amaze amezi okay muri amezi ane mukure mu itike yiwe nimba ari amezi ari muri itike amatahe mwarabona ashobora kumurihira itike kubera contrat deza nshaka gutaha ndaremze none gashira imagine n'ibintu birebire by'iwanje sinofise ukungena ndabikubwira ubu honyene ndazugumira no mu maguru ndagira ibintu byinshi imenga ingwara zose zo mu Burundi zanziriyeko jewe rero ico nkoze sabira ikigongwe jewe ntahe mu Burundi ngwe mu Burundi kandi uzobukoze sabira ikigongwe usabire nukuri ndasavye ikigongwe jewe ntahe ya mwebwe rero mwaraturondeye muvuga muti hari ikibazo mufise nimbaza ko kijanye n'uyu muntu tubona ngaha imbere yacu uyu ninde waburinde hanyuma mushaka tubafashe iki uwo n'umudamu wiwanje nkaba namurungice hanze mu bihugu byo hanze mbwa akabagireyo ingorane abamurungice baranse kumukurikirana twababwiye baranka kumukurikirana ahubwo aho kutubwira neza bananadufita twagomba dutabaze mwebwe mu bimenyere baduhaye nimero yanyu kugira mudutabarize natwe turako umwana w'abandi yogaruka yitwa nde Jenny Twabutoyi Benjamin ubona yitwa Ndayishimiye Joseline avuka hehe avuka mu Kanyosha mu ntara ya Bujumbura ni mu Kanyosha mu ntara ya Bujumbura yego hanyuma yasafiriye ryari yasafirishijwe n'ikigo ikihe ikigo nico muntu te ku Buterere amaze amezi ane azokwira 15 zuku azoba ari dimanche yasafiriye ryari yasafirijwe n'ikigo cyitwa gute ico cyo mu Buterere ikigo nico ntibuka mugabo ndafise ama audio ngabisa ko cama kuraba
ariko nyine biza ko ni impuzu yambaye niyo y'icyo kigo. Yego ni impuzu nyene. Okay. None sapi afise ingorane zihe mu by'ukuri? Ingorane afise twe twumvise batubwira yuko we nyene niwe mukuru we yamurondeye yitwa Aline, amurondere baravugana hama ngo mu gatondo nkasizere ngo bamuzindukanye mu modoka ngo bamujana kuri office ngo bacamukutira kuri office hama ngo bacamusubiza ku kazi. Rero iyo audio bace bayipiya cyayiturungikira. Murayifise none audio? Ego audio kuko yaciye ku telefone ya Inabuja acayirungikira uwo mukuru wiwe. None wayimpaye? Audio oya menga ntawe naguhaye. None umva wampaye kinagira nk'ibyo byose ari kubima. Oya muga kuri ya nimero ya mbere niho biri niho nabiguhaye. Iyo bishira no ngaha ariko kutabishize ko ntacu. Taratabaza aravuga ati nimumfashe je mbayeho nabi hariya kuko yari yasavye telefone kugira azatubwira ukuntu ubuzima bwe bumeze. Telefone ntayo bigeze bamugura kuko yari afise barayimutwaye kuri office. Bayibiyeho agishika hajya muntu yihengeje uko yagezeyo mwijoro. Yego. Rero twako dutabaza turaba ukuntu mu tugarukanira turaba kumwe arabandagaruka. Urumva afise ingorane yagize n'ikibazo cyatumye bamujana kuri office bagacamukubita n'igiki. None bamukubitiye ubusa cyabiri impamvu. Nta kimwe tuzi yavuze ko bamutoye mu gatondo we yaheruka avugana na mukuru wiwe ku mugoroba uca ari kwa kabiri w'indwi yahera. Hama ngo bavuganye ku mugoroba ngo mu gatondo buca ari kwa gatatu ngo bace bamujana kuri office mu gatondo kare kare ngo bamuzindukanye mu modoka bamubwiye ngo uri imodoka baca mujana ngo kuri office ngo baca bamukubitira. Ngo yakubiswe n'abapolisi bo kuri office ngo abantu bo kuri office niko batubwiye niko yatubwiye. None mwere bakuvugana ryari wewe n'uyu be mufaniki? Ni umudamu wiwanje. Okay, ni mukenyezi wawe mwere bakuvugana ryari? Je Inabuja yarase kumpa telefone ngo yamubwiye ngo nta telefone ngo azosubira kumpa. Ivyo byose ndabifise mu rurimi ngaha anye ama audio uwo mukuru we yandungikiye bavuganiye kuko wewe uri narazi icarabo. Muhero kuvugana na kwa DJ igihe wagize amahirwe ko muvugana mu amezi 4 amazeyo. Igihe wagize amahirwe ko muvugana n'iryari mwavuganye iki? Haheza amezi 2. Mwavuganye ngwikino? Nacoze. Na madame wawe mwavugana ko ameze gute? Reka tuvugana kuri madame wawe. Oya kuri madamu wanje nta birebire twavugana gusa yarambwira ko agwaye bakamujana mu bitaro akumva ibicunguzungu ibimuniga mu izosi ngo yaguma avomesa mu toilette ibiki ibintu nk'ibyo. Rero avuga ati jewe numva ubuzima bwanse fasha ndabe ko nosubira yumva yagumye amfasha asaba ubufasha kugira arabe ko yombaye. Mugabo biranga Inabuja ngo akamubwira yuko ategerezwa gukora. Inabuja yarabitinza arukanaho yavuga ati nta ngwara afise twaramujanye kwa muganga inshuro zishika kuri 4 nta ngwara afise. Wavuze ko yitwa gute? Ndayishimiye Joseline. Neje kumenya Ndayishimiye Joseline yarigeze kundondera. Yarakurondeye nimero yarazifise ziwawe n'umuntu yari yazimuhaye wonyene Line niwe yazimuhaye. Ubundi bakahoje Ndayishimiye Joseline ndabona sinibuka neza ko narandikiye na Sebuja Ndayishimiye Joseline reka reka tubanze twumvirize kwanza ikiyago aho yitabariza avuga ukuntu bamukubise n'ukuntu ariko aramubeshera n'ukuri abivuga rira birababaje cyane. Nakubwiye ikibazo afise gendare ari ivyo nibinyoma bariko barambeshera jewe ntabwo nyene narakubiswe ndakubitwa ntiwora bukungene meze uhaye uravuga ko bangure ngo base kungurira telefone narakubiswe natwawe mu ntuzeye muri office niyo nakubitiwe uzi ngo meze gute uri kurambwira ngo jewe hama kabiri naho kumbwira ngo siniyoga ntaco bitwaye reka ndabigumiza uko nyene urumva nare bambeshengirene
ngirene jewe kimwe gusa nababwiye bansubize mu Burundi jewe ngende ivy'akazi ndabihebe kuko je numva ndemvye kabiri naho kumbeshera urumva bafise kumbeshera kuko bavuga ivyo bumva bo nyene bigombeye nuko n'ubu duhezeze turiko turavugana aya majambo mahe ndavuga ndazi ko nza kugira ikibazo bite yari arakomeye ni vyiza nagire ndakubwire je ndagwaye kandi ndaremvye ntabarize kandi uzobukoze je ndaremvye nuko nakubwiye ikibazo nafise je ndaremvye ngeze ahantu ningu jewe nshaka gutaha jewe nimumfashe jewe ntahe mu Burundi kandi uzobukoze ndabigusavye je uzobukoze uravye inkoni meruka kurya zirengako atacumaye ndazira ndabigusavye jewe mu ntahane mu Burundi muzoba mukoze mubwire Desire kandi ntabarize Jimusi duheruka kuvugana mperuka kukwandikira kodi hari kwa kabiri ku munsi wa gatatu nazindukanywe mu gatondo ndakubitwa ubuhiri mu gatondo kakare ihatari kimwe gusa jewe nakubwiye je nshaka gutaha ndaremvye none gasha imagine n'ibintu birebire vy'iwanje sinofise ukungena ndabikubwira ubu honyene ndazugumira no mu maguru ndagira ibintu vyinshi menga ingwara zose zo mu Burundi zanziriyeko jewe rero ico nkoze sabira ikigongwe jewe ntahe mu Burundi ngwe mu Burundi kandi uzobukoze sabira ikigongwe usabire nukuri ndasavye ikigongwe jewe ntahe bashaka gutaha nta birebire mubwire mu mukatiri itike mwebwe amatahe nico gisigaye wera amazi ane okay muri amezi ane mukure mu itike yiwe nimba ari amezi abiri muri itike amatahe mwarabu nashobora kumurihira itike kubera contrat deza murumva abantu niba baba bose babarungika muri Arabia umuntu ariko ararira ko ariko arakubitwa asabye gutaha aho no kugira ngo ababwire ati ikibazo cyari ni iki wewe ni mutaburira itike atahe kandi mwumvise neza muravyumva ngaho imbere umugabo warabivuga amafaranga yose yakoreye amezi abiri yarabanje yatanga kuri office kubera ko barasinyiraniye yuko amafaranga y'amezi ane ya mbere ngo yose azokwakirwa n'iyo office yamurongitse mu Burundi mu Buterere birababaje birebire mubwire kubwira abakobwa bose ndungika maze kurunga abakobwa 100 uno mukobwa kuva mu kwezi kwa mbere maze kurungika 100 barenga umukobwa we no mukobwa wa mbere avuze ko akubitwa abandi bose nta mukobwa n'umwe akubitwa n'umukobwa yansakazi bamuririye babitiki bamuriti wabo asharataha nivyo nta bindi byahabaye nta birebire nta nange so gukubita abakozi twebwe barabukorana niba ushobora kubita umukozi kandi hari umuntu abahagarike kuri office kandi ashike kuri office ngo bagukutire kuri office imana yisi nijoro kuri office nibo bako barabavugira amabacho bagenda kubakubita bareke kuko barabesha ibyo abaza kwivugisha ngo ibero ko akazi ka munani ashaka gutaha rero bashaka gutana iri tikataye umukobwa wese afise ikibazo nta mukobwa ajagira ikibazo nibanye telefone ngo mvugane nawe kuko kibatana telefone mvugane nawe umukobwa wese afise ikibazo barane telefone nkavugana nawe tukavuga kumva ikibazo afise tukagikemura kandi bamaze kumushikana kuri office turavugana ntibareka ko tuvugana wewe kubera kibatamumpaye nimba ashaka gutaha navuga ni mukatiri tikitahe byoroshe muhungu kugaruka suko mubivuga ngo bikango cugaruka ngo bice bikunda uko nyene reka ugaruka ni wundi mutahi aha mwamba amashetani kweli byoroshe muhungu kugaruka suko mubivuga ngo bikango cugaruka ngo bice bikunda uko nyene reka ugaruka ni wundi mutahi marayi ni mwabitse ni muravuga reka ubishe nabujabiwe ntaco je no mubwira inabujabiwe avugana no kuri office Saudia bakampamagara jewe nuko agiye bakamukutira kuri office kuki ativugira ku nimero ya inabujabiwe urumva abakobwa babeshe nimba yaragiye akutirwa kuri office
ariko amabuja yo gukora iki mabuja mutuye kuri ofisi zinyereka ko ari ukuri nemezwa n'iki kuri ofisi batarampamagara batarambwira ko afite ikibazo nanavuga ko bamutuye kuri ofisi bakamukubita nuvyemeza gute kandi kuri ofisi batarambwira ikibazo ciwe tumana ko ari kinyoma iryo jema cyavuga ngo ndabize kuko nashaka kwitangira mubwiye gutaha si ikibazo zirihira kikataye murumva agashinyaguro n'ukuri. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز لي. ubu ni inabuja nawe. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا جوزلين موجودة بيت بس تقول أنا تعبانة أنا ما أقدر أكمل شغل أنا أبغى أرجع بروندي. أنا وديتها مستشفى قالت أنا هنا وجع تعبانة وديت مستشفى سويت تحاليل كامل سويت سونار كله كويس ما في أي مشكلة بس هي تقول أنا تعبانة ما أقدر أكمل شغل أنا بروح لبروندا ممكن عشان هي هازبن هذا زوجها هي تفكير كثير عشان تفكير بيبي ما أدري تبغى تروح بروندا قلت أوكي بس يفتح هذا مكتب عمل أوديها يوم الأحد إن شاء الله للمكتب وأخلص أوراقها وأحجز لها تيكت وتروح لبروندا إن شاء الله. جوزلينا من جتني وهي بس تعبانة كل شوي وديها مستشفى ما فيها أي مشكلة تحاليل مستشفى كله سليم سونار كله سليم صورة كله سليم ما أدري إيش مشكلة. أختي جوزلينا هذا جوزلينا كل أسبوع أنا يوديها مستشفى سوي تحاليل سوي صورة بطن سوي كله صورة ما في أي مشكلة جوزلينا قد 100 يعني بس هي تقول أنا تعبانة أنا أبغى سفر أنا أبغى بروندا قلت أوكي وديتها مكتب سوى مشكلة مع جوزلينا بعدين يرجع بيت بعدين هي كلام أنا يبغى يرجع بروندا قلت أوكي بس يفتح تعرفين الحين عشان إجازة عيد ما في دوام بعد إجازة العيد أنا okay. hano avuze yuko Joseline ngo avuga arwaye ngo baramujanye kwa muganga nta ndwara bamubonye ngo bamutoye ngo wewe ngo baramujana kuri maktaba kuri ofisi ngo ucyavuga ngo ashaka kuja Burundi ngo ashaka kwigira mu Burundi ngo Joseline ngo kuri kwezi ngo nta kibazo ndakimwe afise ngo ngo rakomeye 100% ngo nta ngona rimwe afise urumva niko aba barabu babagesera bameze ugomba uhwere ntibabivuga ايش هذا مشكلة انت ما يبغى شغل بعدين هو كلام انا اسوي حاجز unashaka gukora جوزلينا وودي هذا مطار يروح بروندا بس انا والله خسارة كثير عشان كذا انا ما ادري ايش المشكلة. Joseline ashaka ko bashamujana ku kibuga c'indege kuri indege itahire mu Burundi ngo ni ngorane gusa mushkila kathiri. مدام انت مو زعلانه خلاص مدام انت مو زعلانه لازم هذا زعلانه مشكله خليني. انت وين يا ايش اسم انت وين موجود بروندا ولا موجود سعودية انت وين مكان انت وين يا ايش اسم انت وين موجود بروندا ولا موجود سعودية انت وين مكان الحين بروندا ولا سعودية؟ انا هنا هايلي هذا مكتبة السيوسي انت يا انا تعرفي انا ما في مشكلة هذه انا شغل واحد هنا اجي شغل مدامي واحد شهالة بعدين خلاص هذا شهالة انا لوجي هذا مكتبة السيوس هنا هايلي بس انا ما في كونتراكتي واحد شهالة روح بيت انت يا انا تعرفي انا ما في مشكله انا شغل كويس ما في مشكله انا في مال مشغول شكرا مدام شكرا انت انا هنا هايلي هذا مكتبة السيوسي انت يا انا تعرفي انا ما في مشكله هذه انا شغل واحد هنا اجي شغل مدامي واحد شهاله بعدين خلاص هذا شهاله انا لوجي هذا مكتبة السيوس هنا هايلي بس انا ما في كونتراكتي واحد شهاله روح بيت انت يا انا تعرفي انا ما في مشكله انا شغل كويس ما في مشكله انا في انت ودي بلوندي جوزلين شكرا لمدامي انت حبيبي ملا حلوه انا هنا سعودي انا في هنا سعودي
هايلي مدام هايلي تعودي. الحين جوزلينا نايم، انا بكره خلي جوزلينا كلام مع انتي شوفي ايش مشكله جوزلينا، ليش يبغى سفر جوزلينا؟ عشان انا معلوم، انا ما اعرف كلام جوزلينا كله، ما في انجليش ما في عربي ما في معلوم جوزلينا ايش كلام، هي بس كلام انا ابغى سفر انا تعبانه، انا ابغى سفر انا تعبانه. وديت مستشفى مره ومرتين وثلاثه واربعه، كثير مستشفى ودي كله يقول سليم ما في شيء، جوزلينا كله قد ما في مشكله. إيه هذا جوزلنا، هذا سيستر أنا، بابا واحد ماما واحد. إيه هذا جوزلنا، هذا سيستر أنا، بابا واحد ماما واحد. uyu mwene wabo yatangiye mwisobanura karambwira ko nabari muri Saudiya, amubwira ko ari ahantu bitani bari Haidi, murantunga kumbura abumva icyarabu konsombya, ariko aramubwira yuko mbere Joseline bafise umuvyeyi papa umwe na mama umwe ari mwene wabo. Ibi nivyo yariko arasobanurira ntuzenye, amubwira nabo nibijanye bya kontara byiwe, aho kontara yiwe nawe izoherera. Nuko rero bantu banje murumva yuko bijya bintu bigoye, baba abantu ntibagiraho bitura, abo bokwituye ko nibo bagurisha, murumva ibintu n'ukuri bibabaje cyane gose, bibabaje cyane yego vraiment ibintu bibabaje cyane. Reka dukomeze rero twumvire ikiganiro twagiranye n'uyu mushinga ntaye wiwe, uyu mugabo wiwe. Ndabona ntitwavuganye kweli. None uyu munsi geze gute uwo mudame ntuzi ko ntamerewe rero? Nta na kimwe tuzi, gusa yarumye avuga ati je narakubiswe ni gutambuka sintambuka, ati ndajugumira umubiri wose taho bankubise. Ari kuri office ibyo kuba babwiye heze igihe kingana iki? Haheze iminsi 4. Ayo babwiye. Abitubwiye. Ntiyabahaye ifoto z'ukuntu ameze ubu? Oya ata telefone afise. Na inabuja yaciye yanka gusubira kuma telefone ngo tuvugane, naramurondeye inabuja acaranka ngo ntazosubira kuma ngo tuvugane, bafise ngo ibindi bibazo. None kuvuze ko ari kuri office umva nabuja yo mu telefone gute kandi atari kwa inabuja? Yaramusubije inyuma ngo bahejeje kumukubita, ari ku kazi yamusubije inyuma muhira. Murantunga nivyo shawa wavuze yuko bamuze kuri office bakamukubita bakamusubiza inyuma ari mu kazi. Muri aya mezi ane amaze ararungika umushahara, none ariko arakorera. Yarungice rimwe gusa w'amezi 2, yarungice rimwe gusa w'amezi 2. Urumva aya amezi 2 yokwiye dimanche w'indwi 15. Niyo tumaze kubona ya amezi 2 gusa. None mwebwe ntimwagiye kuri office ijya iba yamurungitseyo kugira nyine ngo mwicare muvuge ibibazo byose babafashe n'ukuntu muvugana nawe? Ahubwo yaranantuce byose twaravuganye, bari barase kunyitaba, ndababwiye ikibazo mfise baranka ni kunyitaba. Ubu yaciye antegeka ko ngo ndondera amahera ngo hama ngo ndugishe ngo y'indege ngo bamukureyo, ni cyo jambo yantegeje, naho nyine antuka amaudio ndayafise ngaha. Urayama nkacu byashiramo yego. Nico rero ndamubwira ati telefone y'inabuja umubaze kibazo jo zafise na y'inabuja, hama wumva ukuntu bimeze. Yaranse ngo nta kibazo bafitana ngo na y'inabuja. Ngowe ngo afise ngo abantu ngo bariyo mu kigo cyo muri Arabia ngo gikurikirana abakozi biwe bose. Ngo nta mukozi numwe ngo aragenda ngo bamukure ku kazi ngo bamujane kumukurikira kuri office, ngo ndamurungikire ngo amaudio. Namubwira ati amaudio bandungikiye ngaya, ndamurungikira amaudio ya Jose ariko ararira yakubiswe, amantu zenye amaudio ya inabuja yarungice bavugana n'uwo mukuru we yitwa Rine, byose namurungikira muga yigeze avyemera. Ariko ntibambwiye icyo kigo ukuntu cyitwa mu by'ukuri, nibwo mbonetse impuzu sinzi neza ikigo nyine cyitwa, muzoze mugerageza kumenya amazina y'ibi bigo kugira ngo tubivuge. Nejo ubundi ntihagire abantu baza barabicamwe bibaza ngo bagiye gukira, kuko birababaje kumva bashobora kurungika umuntu muri Arabia hanyuma akabantu ariko arahembwa akaba ariko arahura n'ibibazo, wagenda kubitura bakakora birari. Ibi ni ibintu bibabaje cyane ku busanzwe. Icyo nicyo cyambabaje, abavyeyi barize iki no turiyumvira ukuntu yoshiki no twabuze.
nico gituma rero naciye ntabaza nawe kugira urabe ico mfasha bambwiye ati reka tukwereke umuntu aho rabidufasha natwe abantu turino nico gituma rero naciye nci wawe urabona ko maze imisi ntabaza hamarira ni yose n'abana urumva ni hatari birumvikana umukenyezi wawe ari mu bibazo none wewe bakubwiye ngo urondera amafaranga y'itike yo kumutahana batakubwiye impamvu inabuja niko yambwiye amaudio ndafise ngahanda kurungiki uvuze ngo nabuja niwe bakubwiye canke n'ujya mu boss yamurungitse oya ni Jose ambwira iki wakubwiye ngo urondere itike yo kumutahana ni nabuja canke n'ujya mu boss wajya waho ni uyunye yamurungitse umudamu wo ngaha mu buterere nibyo nari numvise nanje none yakubwiye ngo rondera itike yo kumugarukana atakubwiye impamvu nanje namubaje ati none mbariza inabuja impamvu afise Joseline yoguma kubitwa hama abikubwira hama natubitubwire hama duhe telefone tumuhanure nimba ari bafise ingeso mbi tumuhanure Jose nimba ari inabuja hama we muce mumenye ico mukora yaranse ni kumbwira n'ikigo cizina mugana kibaziza abandi baca bandukira audio ndagifise ngahanye muri audio ikigo ukuntu citwa n'izina ryo yaranse kurima mugana naribwiwe n'abandi nuko ati rero mwebwe mu ntango bavuze ati icyo musaba no ko umuntu wanyuma mugarukana mu Burundi nimba byarabananiye kubaha akazi bamujanye gukora yego vraiment ndamucunze tubyaranye gatatu sindigera ndamukubita umva yo cyakubitirwa hanze gute yavuze ati nta kosa mfise je nabonye banzimukana mu gatondo ati nibaza ati nabantu banjanye tikare bace banjana kunkubita muri office uko niko byanditse ndabikurungikira wumvirize birababaje hanyuma nta handi hantu mwituye usibye ahanyene kuri iyo ofisi atacu yabamariye nta handi hantu mwagiye gutabaza kugira ngo babafashe abaya gusa iwawe nta handi hantu turaje nkuko bisanzwe urumva je burya ngaha icyambere mbanza kugira inama abantu hariho ministere ibijejwe y'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu iyo ugiye kuvuga ikibazo nk'iki baragufasha kugira ngo uyu muntu wawe aze canke bamukurikirane hariho ubuserukizi bw'Uburundi muri Arabia Saudite nabo bashaka kugufasha rero aba bose babwirizwa kuba warabaciye ko mugabo ntacyo genda bigikorera nimba utabikoze mugabo nawe ubwirizwa kubikora kuko uko biri kose ibi bintu baba bariko barakorera umukozi ntivyemewe n'amategeko na umva nibyo abantu bavuga ati nta kuntu yogenda kuri bakamukura ku kazi bakamujana kuri office kumukubitirayo nico kintu gitumvikana rero nakavuga ati je nta kosa mfise nibambwira ikosa nakoze hama bakugira baje kunkubitira hariya cyangwa byanze bantahure nsubire muhira we icyo Jesse numva ikintu yo bari karazira mu majambo make ingorane nyamukuru Jenny batafari kubera yuko mu by'ukuri mutavugana kuko burya iki ni kintu navuga cyane nk'intambamyi aba bakozi yasabye telefone yasabye telefone ubwa mbere agishika kuko iyo yatwaye bayitwaye kuri office agishika rero ku kazi arakora ukwezi kwa mbere ukwa kabiri acabwira inabuja ati rero ko bimeze uko ata telefone mfise nguriramo telefone niko bambwiye abo muhira rero yari yampaye inabuja ngo tuvugane niho rero je naca namubwira ati mubwire nyoko buja rero akuronderere aguhe telefone mwayo mahero bikura akorera ayikugurire mukuri we Joseline irina acambwira ati n'ibihumba amajana 3 byahariya na carte simu ya mahera 50 ati bazocamuzanira telefone nziza kugira azaramenya ukuntu abana babayeho n'umugabo cyangwa namwe mumenye ukuntu amerewe hanyuma inamba myireje hazivanga ngo namwoheje nabi rero ngo je ngo nije namubwiye ngo mumaka ngo byanka byakuna ngo bamugurire telefone ariko ntiwarumvise nabi oya gusa je mbabazwe nuko umwana w'abane niyo ngo hariya hanze n'ukuri mwo bamukotse dabi cyo mumfasha cyangwa mu mahoro inabuja ugira icyo mumbarije hama wumva icagona hama nta kundi inabuja nimero ziwe naraziguhaye ziriko ngaho
we umunterefonera umumbarije mu bugwa neza ico yiyumvira hama vyansa ngi kumwe n'abandagaruka nta kimwe jewe reka kuko niyo guyo hanze muri Oman je tugikora tukiganira burya ndiko ndabikora guhamagara gusa nicyo gukora tuko turavugana mugabo kubandikiraho ndiko ndaraba nimero za Inabuja ntazo ndiko ndabona nimero wazirungitse kuri ya yindi nimero ibi byose ushobirungika kuri iyi nimero kubera ko ndabona ko birungitse kuri ya yindi nimero kandi ni byiza iyo ukoze ibintu kuza mukoresha ubwenge ubonye ikintu kirungitse hariya ukaza kundondera no kwiye no gaho icyo kintu ukakiza naho kuko nkubona ko ncenda bibura kandi nende bikeneye nanje n'umuntu yampaye ya kabiri je nakurondeye kwijya ya mbere ego navyumvise reka rero ucubindungikira mu nyuma hanyuma ibisigaye tuza kubivuganira ku ruhande rwa kamera ntacyo mufise murenzako icyo mfise gusa nuko mara ukamumbariza ko yoba gikomeye gusa nta bindi ukambariza Inabuja ukamutelefona n'ukuri wowe ufashije ukumva ko akiriho agihema kugira abantu dusubire hamwe umutima yego murakoze ihangane urumva ko abantu batera amarira kandi birumvikana ko nk'uko utazi indwi uvuze ko haheze indwi zibiri ukwezi mutavugana kandi mufitanye abana ari umukenyezi wawe n'ikigo cyamurungitse n'ikigo gikora nta kimwe bafashije ahubwo banteye bantuka ahubwo nyamumere yanubwiye yuko ata muntu n'umwe arungika iwe ngo yigeragira ikibazo muganda amaze kuva gufara yabamaze gufira mpore abantu baratera amaganya abantu kandi ntabwo ibyo bakora ntabwo ari byiza mugabo Imana ndazira za kubikora turaza kumubona kandi tuzogaruka ngaha dushima ndabyizeye murakoze aha n'abana simvuga nta na kimwe ndi buvuge nawe amarira iki ahubwo je ndabyumva ariko rero reka mvugira akantu ngaha mbere yuko dusezerana iyo ibintu bigenze gutya wewe urahaguruka na mama wawe n'abana mukagenda kujya ofisi mwese urumva mugenda mujanye ikirago mugaca musasaje mukaryama ati aha ntitutaha mwe mwataha mutateha ntituhava hamwe mwerekana hamwe kandi mugiye gusaba umuntu wanyu birumvikana ibi ababikoze bose bashi baronka inyishu bake abantu ntibitaho abantu barungika niyo mpamvu ubona bahura n'ibyago ntagire icyo babwiye bo bamaze kwicira amafaranga yabo ntibongera gukurikirana ubumuntu niyo mpamvu rero mwebwe mukwiye guhaguruka anatanda ariko dusa kuvugana ibindi mugabo bibaye ngombwa n'abandi babyumve mu kuza kwishyuza umuntu ntibagenda kujya bishyuza amafaranga kuko umuntu asumba amahera ahubwo y'ukwezi aya mezi abiri yose twayabahaye yose batubwiye ngo n'amezi 3 ngo aribo bayatora kubera iki sinzi igituma twe nibyo batubwiye ngo twandike ngo dusinye turandika ngo dusinye amezi 3 miliyoni 5 subiramo twumve twebwe icyo kigo cyatubwiye ko dusinyira amezi 3 miliyoni 5 ubunye aya amezi 2 yose barayatwaye none babwiye ko musinyira amezi 3 miliyoni 5 kubera iki ngo nayifanta yabo ngo yaho bakoze ngo agahembo kabo niko batubwiye ariko ntumva ko utambwiye izina y'iki kigo ngo bakimenye wumva atarabagome ikigo nagifise nganda kikurungikira muri audio ngaha ibintu biraza nabi n'ukuri nukuvuga rero wewe wavuze ko yarungitse amezi 2 yarungitse amezi 2 bace barayatora none ko utari wabivuze kuko jewe nije nagiye kuyatora uko ari urupapuro twandikiraniye nabo dusinyiranira ayo maherezo miliyoni 5 cyo tubaha 2 n'inusu hacasigara 2 n'inusu umva hasigaye 2 n'inusu twatuzi ko kuwa Mungu cyangwa kwa mbere bayarungike cyo dufata
cengera dayatore kuri banki hama ce ndabashifto zibiri zisigaye n'inusu hama ce dutangura gukora rero natwe turondera ico yagiye kurondera. None ivyo bintu mwari mwabisezeranye mu masezerano mbeko bamusafirisha? Twari twabisezeranye turandikiranira ndasinya ko navuga ati nta kundi amezi 3 n'ibintu bitoye. Umugabo bari bamusafirije kuri gusa rero nta mafaranga batanze. Amahera je natanze oya nta mahera natanze jewe menshi natanze ngira nk'amajana nk'umunani nk'uko. Yo kugura impuzu ayitike ayo bajana kuri office kuri ntuzenye nga anye kugira bamukatire ntuzenye ayo kwa muganga yose size nayatanze. Kumbe ivyo bintu bisigaye biriho mu bigo mukabanza gusezerana ati amezi 3 ya mbere yose ane amafaranga azoribwa nibo bazoyajya. Ni bagusinyira wo gasinya urwandiko rurahari. Nurugo ruba rwanditse ko gute mu byukuri? N'amasezerano muhana ukemera ko nahagiye icyazoba atayarishe ko ari uzoyari harenza ayo matariki muca mwandika hama ukasinya wowe umugabo nta bindi umugore we ntasi nawe nyine arasinya hama bakaca bagenda baca kubwira ati umunsi munaka nimba uzogenda ejo mu rwandiko uno munsi azogenda ejo muca mu rwandiko uno munsi. None nagira muravugana ati nanje niyagira ingorane muzondihiga uko none mwebwe ntimweze mabwire ati natwe muzoturiha ukuntu uko igihe bitazoba byagenze neza umukozi wacu bakamwirukana ntimuha akazi ivyo ntimko mutabibabwiye. Ico ni twari kukivugana kuko ni twatuzi bizobamuta kuko tubana n'abandi bagenda ukumva ngo hari ngo babayeho neza abandi ngo babayeho nabi ntavyo tuba tuzi ngo azoshikira heza canke habi. Birababaje. Birababaje cyane ibi bintu reka mundunyikire izo audio zose kandi munyarutse ahanyene impena nimero y'inabuja kugira ngo ngire ivyo nshira mu kiganiro. Murakoze kandi mwizere ko umuntu wanyu mubona nabonye ko mwagiye passport nayibonye hano. Subira birungike kandi n'ifoto nayibonye. Subira birungike ngaha hanyuma kandi wongere birungike no kuri ijya yindi nimero uyirungike ku manimero yose. Murakoze. Murakoze nawe. Nenda sira kurondera. Nubu mu kanya cyo matuvugana uko biri kose hari ivyo nza kubwira inbox nyuma y'ikiganiro. Urakoze. Yego kundondera n'uburenganzira bwawe ariko nakwitavye ukihangana kubera ko mbari mu kazi kenshi. Usivyo nari maze iminsi no kuri ntaboneka kubera ko no kuvuga ndikumvuga buke kubera ko singororokewe neza kubera ko abamenyeye kunkurikira bashobora ko bitameze neza cyane. Mugabo ari gufashe igufasha bigende neza. Hama kandi mwihangane. Ico ndagusaba. Yego. Uze kumfasha vraiment telefone basutume amuguhaye nabuja wumve ko agihema ahantu usigaye imana izo bikoze. Kuko yarababaye gose. Niko tampaye iyi ntuzenya nimero mbana bikoze kera ariko reka dusezerano cuyima sivyo? Yego urakoze. Murakoze cyane. Abana b'u Burundi murumva ukuntu bagowe kandi bagorewe ahantu batari kugorerwa. Umva nk'uyu yagiye yazi ngo agiye gukira kandi mu by'ukuri murumva ko atangwana we yari afise. Abamurungitse rero kugira ngo bamwiteho ni mwumva ingorane we koramutera. Ibi ni ibintu n'ukuri bibabaje. Leta irakwiye bino bintu kubihagurukira kuko abana b'u Burundi bazohera. Murambabarira uyu munsi murumva sindiko ndavuga cyane nta nguvu mfise bivanye n'impamvu runaka ariko singwaye mugabo nta nguvu mfise muri hangana reka tubanze tutabarize umushiki wacu no kuri tunasabe dushimitse yuko iki kigo cyo kwikubita gashi burya uva umwana weshu gatota higo naje nacibagiye izina mugomba ndagifise aya mafoto y'umupira ndayafise menshi bisaba yuko
kino kigo kigira icyo gikoze kugira ngo uyu muntu aboneke. Urinze wumva umugabo arira akarira nk'uko muvyumvise, murumva ko afise agahinda. Kumara igihe nk'iki mwumvise atavugana n'umugore wiwe, nta mafaranga araronka, yarakubiswe yaravunaguwe. None ngaha mvuze ko aba bantu babashora nk'abashoboye kubagurisha nobambeshe koko. Kwanza n'impene bagurisha ntibayikubita, barayibaga bakayirya, mugabo abo ni kubahondagura, babahondagurira ubusa. Ibi vrema birababaje kandi vyabazwa ari we wese. Ingorane dufise gusa nuko amagara abazo ariko hari abantu babona ibisanzwe, ariko si ibintu bisanzwe. Ibaze uyu ari umwana wawe, ari umugore wawe, nawe ibi byabayeko, uwo vyakira gute? Iyo wishize mu kibanza cy'umuntu uca wumva uburemere uyu mugabo afise. Ibi bintu birababaje gose. Reka tubandanye turabiko ari cyo twokora mu bushobozi bwacu bukeya. Je nama navuze sinigira nizeza abantu bitangaza, mugabo abantu dutabariza Imana irabikora bakatabagwa. Niyo rero uzobona biraciyemwo nko tumo twabikoze, ariko ndaza kugira ingufu nubwo numva atari nyinshi mfise, mubwo ndaza kugira ingufu ndabiyuko uwo muntu yotabagwa. Ndabashimiye mwe mudufasha, mwe mudutumikira, mwe twitura ko mukatwumva.